Shalom shalom ndabifuriza umugisha. Uyu munsi sinzi ukuntu numva meze. Umva byanshikiye ndivira kuri iki kintu cy'ububeshi. Sinzi ko urabibona muri bus kumva umuntu ari ku telefone hama muri hano kure. Ukaza mubwiye ngo ndi ngaha mu Kanyosha. Cyangwa kumva mubwiye ngo ndi ngaha muri ville. Kibaza ko turi mu Bugarama amubwiye ko ari mu Kanyosha gute. So ibintu nk'ivyo ikibazo mpora nibaza ni birakenewe kuri ndakubesha. Ubwa mbere si cyaho wakoze. Ubugira kabiri naho wobesha gute ukuri kurateba kukamenyekana uko ariko. Kandi ubuzima bwawe ni ufise mu kiganza, uri responsable y'ikintu cyari cyo cyose cyabaye, cyaba kibi cyaba cyiza, nta muntu aguhana. Kandi si impimba bagira bakujanemwo handi si ku kazi nguvuge ngo ni raporo y'akazi bavuga ati raporo ikagenda nabi baraza kumpana cyangwa akazi karaza guhera. Eske birakenewe by'ukuri? Birakenewe by'ukuri kuri ndakubesha? Kubesha rero abantu barakunda, usanga babimenyereye, ugasanga yabaye kamere, byamaze kwinjira muri kamere, ariko abantu bakibagira ko bifise ingaruka mbi. Abantu bakibagira ko bifise ingaruka mbi haba kuri wewe, haba no kubesha, haba no kuri societe yose muri rusange. Ingaruka mbi rero tinitsi, ingaruka mbi ya mbere, umuntu ari nzabesha mu kantu gato no mu kintu kinini azobesha vyanka byakunda. Kuko kubesha ni kintu novuga ngo giteba kikamenyerwa kikaba umugenzo. Ubitangura umengo no kugira ngo wisove mu kantu gatoyi bitari binakenewe, ariko mu nyuma bigakomeza ugasanga bibaye akamenyero, hanyuma bibaye nyifato, bibaye mbese bihindutse identite, bihindutse kimwe mu bintu bikuranga. Ugasanga abantu basigaye bavuga ati nakarabesha. Iyo ni ingaruka mbi. Iyindi ngaruka igira kabiri, umuntu abesha nta n'ikindi cyana kimwe adashobora gukora. Kuko umva haragera igihe umva umengo kubesha nibwo bukiriro bwawe, umengo niwe mucunguzi wawe. Uvuga uti okay, iki ndagikoze, niba akimbaza nzobesha, ni cyangwa ko nzovuga ko ari nakaye bigize. So umubeshi ni umuntu mubi ku buryo mudashobora kuvyibaza. Ni umuntu mubi ku buryo udashobora kuvyibaza. Kuko umuntu abesha swate ahishiriye ikindi kintu yakoze. Umuntu arinza guhenda, ikibazo suko yaguhenza, ahubwo ikibazo ni ikintu yakoze cyatumye amutera kuguhenda. Aho ngiye ko umva ngabisha n'umuntu abesha mu gihe bidakenewe. Iyindi ngaruka, urabona sentare zuzuye imanza nshuti zanjye. Waruzi ko zijya imanza zose ibice 100% by'imanza biba muri sentare zose zihari, kubera ko muri bajya abantu baburana hariho umuntu umwe yahisemo gufata inzira y'ikinyoma. Kuko hari umuntu azi ukuri muri bajya abantu bose, bose barazi ukuri, ariko muri bajya abantu hariho umwe yavuze ati naho biruko ndagofera. Kandi urumva ni ukubesha, ni nayo mpamvu ubona n'abavoka bahari. Kuko umwavoka arakuburanira nubwo abazi icyaha wakoze. Burya umwavoka niwe umuntu ashobora kukuburanira azi neza kuri coupable, mugabo akagerageza kugira ngo ntuzohanwe cyane cyangwa utsinde. Cyangwa utsinde kandi uri mu kinyoma, birateye agahinda. Ikinyoma reka mvuge ati ni epidemi, ni kiza. Hama ikigira novuga ngo avant dernier, ukubesha birahomvya wewe wabeshe, birahomvya n'umuntu wabeshe. Kuko umuntu umubwiye ngo uri Bujumbura muri ville kandi uri mu Bugarama, arafise ibintu byinshi aza guhagarika kubera ko azi ko mu minota biragira kubone hari ibintu mugira muvugana. Afise ibintu agira hagarike, uvuga ngo nimba ari business yagira akore, iyo business irahejeje guhomba kubera gusa umuhenze. Kandi abantu bakabona umengo nibisanzwe. Birababaje ndiko ndabivuga numva sinzi ikigira novuga nti cyanyuma, ariko namwe muraza kumbwira ibindi mwibaza ingaruka mbi zo kubesha. Ingaruka mbi reje novuga ati nkuru izitwara zose nuko kubesha guhamagara kubesha. Bisigura ngo ubeshe uno munsi ukabesha iki kintu, bisaba ngo cakindi wabesha uzogumucibuka. Kuko ni wagwa mu indi situation ihamagara ya indi wabesha, bisaba wibuke icyo wari wabesha kugira ngo
ucurireko noneho ukora ikindi kinyoma kijanye n'ikinyoma cy'ubwa mbere. Urumva kubesha ntibyijana, kubesha ni shene. Wabitanguye ari bito birangira kubesha wabihinduye umwuga. Mpanure abantu b'abavyeyi, niba hari ikintu bisaba kudekuraja cyane mu mwana wawe ni kinyoma. Ni kinyoma. Niba hari ikintu nawe bisaba ko wirinda umuvyeyi, wirinde guhenda umwana, wirinde kumuhenda. Vyibura ufu mu mwima information. Niba ubona ari information hataragera ko aronka, iyo information yimwime mugabo ntumuhende. Iyo information mubwiye ati ntiharagira ko ndabikubwira, ariko ntuhende umwana. Kuko umwana umuhenze ejo azobimenya, uri kuramwigisha ngo kubesha si icaha cyangwa kubesha nta ngorane. So reka ndangize mvuga nti ubuzima ni ubwawe. Ubuzima ni ubwawe, baho ubuzima bw'inyankamugayo ku buryo nejo ukaja ahantu muri interrogatoire bizokorohera kuronka ibyo wisigura, kuko uzokwisigura uvuga ubuzima bwawe cyangwa ubuzima bwawe ubwo nyene ubwabwo bukivugira. So baho ubuzima bidasaba kurinda kubesha. Kora ikintu umushobora kwemanga, kora ikintu ushobora kwemanga, biroroshe. Nuko sino barambira mu majambo. Reka mvuge ati Imana ibahezagire. Niba hari byagufashije ntuhengeshanye kuyipartage video, ntugire umutima mubi. Partage video irashobora gufasha undi muntu, nuko ugasanga tugiye turafashanya muri ubwo buryo. Hanyuma iyi channel nayo gira subscribe kuri iyi channel, kuko ibi biganiro birakomeza tuvugana ku message aya cyangwa hariya ashobora kudufasha kugira ngo duterane intege mu rugendo turimo. Nuko rero Imana ibahezagire, mugire umugisha, mugire umunsi mwiza. Imana ibahezagire. Bye bye.